Mbega womenya gute ko umukobwa afise ubwenge kandi yoshobora kubaka urugo rwiza? Hari ibimenyetso vyinshi abantu biruka inyuma y'ubwiza birengagiza, ariko ukuri ni uko urugo rwiza n'ubwiza gusa bwubakwa n'imico, ubwenge n'ubukure bwo mu mutima. Uyu munsi tugiye kuraba ibintu bitanu umukobwa w'ubwenge yoshobora kubaka urugo rwiza kandi rukarama. Bavukanye namwe bakunzi ba Kivura Media, ndabaramukije cyane. Mu buzima abantu benshi bahitamwo abo bakundana bisunze ubwiza, amafaranga cyangwa ibintu biboneka n'amaso, ariko iyo hageze ku kubaka urugo ibintu birahinduka. Urugo rwiza rusaba umuntu afise indero, ubwenge, ukwihangana n'umutima mwiza. Nicyo gituma uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu bitanu bikomakomeye biranga umukobwa w'ubwenge yoshobora kubaka urugo rwiza. Nimba uri umusore, iki kiganiro kiragufasha kumenya ibyo wokwitwararika mu guhitamo uwo muzobana. Nimba uri umukobwa naho kiragufasha kwisuzuma no kwiteza imbere ukamenya aho uri. Jewe ndi Venusta, ntimwibagire gukanda like, subscribe no gusangiza abandi. Reka dutangire. Icya mbere, arazi kugenzura amarangamutima yiwe. Kimwe mu bimenyetso vya mbere vyerekana umukobwa w'ubwenge ni uko amenya kugenzura amarangamutima yiwe. Ntihagire uwibaza ko umuntu w'ubwenge atigera ashavura canke ngo ababare. Oya, ariko arazi igihe co kuvuga n'igihe co kunywa. Iyo habaye ukudahuza, ntaca asakuza cyane ngo atukane, arabanza guhora akiyumvira. Urugo rwiza rero rwubakwa n'abantu bazi kugenzura amarangamutima yabo. Icya kabiri, arakunda ukuri kandi akizigirwa. Umukobwa w'ubwenge ntiyubakira ubuzima ku binyoma. Arazi ko ukwizigirana ari inkingi y'urugo rwiza. Iyo agize ikosa araryemera. Iyo atazi ikintu aremera ko atakintu azi. Iyo asezeranye ikintu aragerageza kugishyira mu ngiro. Abantu benshi barakundana ariko bakabura ukwizigirana. Umukobwa akunda ukuri aba afise amahirwe menshi yo kubaka urugo rukarama. Ikintu cya gatatu kiranga umukobwa w'ubwenge, arakunda kwiga no kwiteza imbere. Umukobwa w'ubwenge ntiyibaza ko yamaze kumenya byose. Yama ashaka kwiga no kurondera bishaje. Yama ashaka kwiteza imbere, yama ashaka kuba mwiza kurusha uyu munsi. Ntaco bimaze kuba mwiza inyuma gusa, ariko imbere mu bwenge no mu bumenyi hakaguma hagaragara ari ubusa. Abantu bubaka urugo rwiza ni abantu bakura kandi bakiga ubuzima buri munsi. Icya kane, arazi gukemura ibibazo kubyongereza. Mu rugo ntihabura ibibazo, ariko umukobwa w'ubwenge ntiyama yongera umuriro mu wundi, ahubwo arondera uburyo bwo kugitorera inyishu. Ntanezerwa n'amajambo y'amatiku, ntahitamo gukwiragiza amakuru mabi, ntashyira imbere intonganya. Arazi ko amahoro afite agaciro kanini kurusha gutsinda imari. Icya gatanu, afise icubahiro n'indero nziza. Icubahiro ni kimwe mu bintu by'ingenzi biranga umukobwa yoshobora kubaka. Yubaha ababyeyi, yubaha abantu, yubaha uwo bakundana, kandi yiyubaha ubwiwe ku giti ciwe. Indero nziza rero igaragarira mu majambo avuga, mu ngendo ziwe no mu buryo afata abandi. Abantu benshi bakurugwa n'ubwiza, ariko baguma bakunda umuntu kubera imico ye. Bavukanye, twabonye ibintu bitanu biranga umukobwa w'ubwenge yoshobora kubaka urugo rwiza. Arazi kugenzura amarangamutima yiwe, arakunda ukuri kandi akizera. Arakunda kwiga no kwiteza imbere, arazi gukemura ibibazo, kandi aba afise icubahiro n'indero nziza. Nta muntu atunganye
ariko ibi ni bimwe mu bintu bifasha umuntu kuba umufasha mwiza no kubaka urugo rwiza. Nimba ikiganiro cyagufashije, andika muri komantere ikintu ubona gihambaye kuruta ibindi. Jewe ndi Venusta wa Kibora Media. Ntimwibagire gukanda like, subscribe no gusangiza abandi. Murakoze kandi Imana ibahezanye.